murakoze. Ntaravuga nagomba ntumirira abigeme kuri uru rubuga kugira ngo tugiriranire iki kiganiro, kuko ni ikiganiro kiberekeye kandi kirabafasha. Rero ndagomba guhamagarira buri mwigeme wese yoba ari mu bigero kandi yipfuza kubaka, kugira ngo ahari hose cyangwa uwo bafise umugenzi w'umwigeme amubwire ivy'uru rubuga Eliona TV kugira ngo ashobore kudukurikirana maze ahungukire byinshi mu bijanye n'igihe cyabo cyo kubaka. Umukobwa igihe amenya ko ageze kubaka, ngira ngo ngomba nishyura ikibazo mwari mumbajije, twavuze ko hariho ibiringo bishika bibiri by'umwigeme byo kubaka. Ariko ikiringo ca mbere cyari ikiringo cafatwa kera, bafatiye ko ku myaka 18 umwigeme yabageze kubaka, kubera ata bindi bintu by'ibifashi byabafatira ngo bibabuze kubaka. Ariko suko cyaba ari kiringo gikomeye, kuko bubaka bakiri bato cyane, kandi ibyo navyo byatuma bubaka abenshi bubatse bakiri bato baravyara by'ukuri, bakavyara abana benshi. Mugabo ukaca usanga ivyo bintu bigarutse bibabera intambamyi, byarababera intambamyi. Sindiko ndavuga ngo mbabuze kuvyara, by'ukuri kuvyara ni byiza, kuvyara ni byiza, sindababuza kuvyara. Mugabo kera baravyara kubera barongorana bakiri bato, bikanabakwegera intambamyi, ugasanga haragezaho umugore acoka kubera kuvyara, umugabo akifise inguvu, ukadusanga rero binjiye mu maperiode yo guharika, abagabo baharika abagore babo, bakaca bagira ingorane. Rero igihe umukobwa amenya ko ageze kubaka, ubwa mbere nuko aba yarahejeje amashuri, ico ni cambere. Ikigira kabiri nuko aba afise kandi abakwije myaka, kuko arashobora guheza amashuri mugabo ikiringo cyo kubaka ataragikwiza. Ubu urabona turiko dufatira muri iki gihe babigeme, abantu benshi batangura amashuri kare bakayaheza bakiri bato. Rero ntigisigura ko ahejeje ishure aca yiruka kuja kubaka canke yumva yo kubaka, oya, ahubwo no kuca arindira kugira ngo kwize ikiringo cyo kubaka. Rero no hamagarira abigeme kurindira ikiringo cabo cyo kubaka, ntibihute kandi babone neza ko bageze nabo nyene, ntibatwagwe n'ibishobisho, kuko akenshi abakobwa baratwagwa n'ibishobisho bifatiye ku ruhendo rw'abasore. Umusore akamuhenda ngo yamukunze bivanye nuko amubona, kuko urabona iki gihe tugezemwo abakobwa, abakobwa babita abakobwa mu kinjana ca 21. Urabona n'abakobwa bavuka batengengeye, bagakura kandi bavukira mu majambere, bagakurira mu majambere. Rero amajambere umenga mu kubakuza umenga arabanyarutsa, amajambere mu kubakuza arabavumbutsa cyane, abakuza banyarutsa kuko bayavukiramwo. Ukaca umenga rero barageza aho barabika. Nacyo gituma ubona uyu munsi hari ibyaha byo gufata ku nguvu birenze. Kubera iki? Ukuntu abakobwa bo mu kinjana ca 21 basa, bakura, babayeho, ukuntu batengengeye, bagatuma mbere bagakwega imitima y'abasore benshi kubera uko kuntu babayeho. Rero ivyo ntivyo tuma bigeme biyumvira ko bageze kubaka, kubera bafise abasheri, bakagira ibintu vy'amakopinage, bakacira ngo barageze kubaka. Urumva ivyo ntivyo hava bituma bata ibikorwa vyabo n'intumbero zabo, ahubwo borindira ikiringo bakagenda buke buke, bakitonda kugira ngo ntibatwagwe na nyabahururu maze bakagira ingorane. Inyifato y'umukobwa ageze mu bigero imbere y'umusore aje kumuresha, nivyo kuri umukobwa ageze mu bigero arahinduka, haba mu nyifato, mu vyiyumviro, mu ndabo, mu mvugo, mu ngendo no mu nyambaro. Umukobwa ageze mu bigero arahinduka, kandi ko guhinduka k'uwo mukobwa gutuma niyo abasore bariko baramuraba baramushima, akavuga ati nukuri urya mwigeme yoba umuzezwa rugo no mushira mu rugo yombera umugisha. Kubera iki? Ndiko ndamwihweza. Ariko uyu munsi ugiye kuraba abigeme benshi uko inyifato zabo by'ukuri ntizerekana ko ahubwo bageze urugo, zerekana ko hari ibindi bintu bipfuza binyuranye n'ibyo turiko turavuga by'urugo. Vyerekana ko bafise iyindi ntego y'ibintu kanaka bipfuza, mugabo binyuranye no kubaka urugo. Nico gituma bigoye gutandukanya umwigeme ageze kubaka n'utaragera kubaka.
uriko urumviriza kuko uyu munsi uriko uraraba nk'uko tuzi muri kahise umukobwa ageze kubaka twabivuze inyifato yifata niyo yamuranga neza ko ageze kubaka. Mwigeme uriko uradukurikirana kuri Eliona TV, ndagomba ndakubwire ntiwushire umutima kuri ivyo urabisha amaso canke ivyo wiyumvira kuko birashobora kuba atari yo nzira yawe. Ndagomba ndakubwire ko umwigeme ageze kubaka twavuze ko ahinduka haba mu mvugo, mu majambo no mu vyiyumviro. ubundi muntu rero yigeze kutubwira ko abakobwa bagira amatwi manini mugabo bakagira utubuso duto, bisigura ko barumva cyane mugabo ntibaraba ntibabona. Turajana rero mukobwa ugeze kubaka shira ubwenge ku gihe, wiyumvira imbere iyo uri kuraja, nturabe ngo ushime cyangwa ugaye ufatiye ku byo urabisha amaso, kuko umuntu ashobora kuza kukuresha ataca afise, ntumukengere ngo ntaca afise. Yimvise umuntu w'umugenzi wanje yarageze gukundana n'umukobwa aramuresha, amaze kumuresha nyamukobwa kuko yabona uwo muhungu ameze uko umutima wiwe udashaka, acaramuheba. Amaze kumuheba wa muhungu ntiyamugora, acaramureka acagendanisha uwundi mukobwa. Mu nyuma ejo bundi niho n'umugabo yanyambwira ati ewana jewe ndarembye, hariho umukobwa ariko arandondera kandi twigeze kuba dukundana kera. Ubu rero no kuvuga ko igituma ariko aramurondera ubu ariko mubona ukunda mubona n'ishusho atigeze kumubona n'igihe ariko aramuresha, nico gituma ariko aramurondera uyu munsi. Mugana mbwiye ntiye muhungu hagararira icuri hajya warahejeje guhitamwo wirinde uyundi mukobwa kuko ari ugomba kugutesha urugo. None rero mwige muri kurankurikirana kuri Eliona TV, shira ubwenge ku gihe wiyumviye iyo uri kuraja, ntutwagwe n'ibishobisho kandi ibyo byiyumvira uhereye mu nyifato, kuko umusore azogushima afatiye ku nyifato ufise wewe. Umukobwa ageze kukubaka hari ukuntu aganiriza abahungu, ntiyifata nabo ko atari ngo aganiriza abantu ikirenga. Oya, arafise umwe igihe atararonka n'ivyo araganira, ariko naho nyine ntaganira amajambo atuma bamuvako, mugaganira amajambo yumvikana ko ari umuntu w'indero afise intego. Igihe rero aronse uwamuhisemo by'ukuri arahindura, nasubira kugira uruja n'uruza n'abandi bahungu benshi. Oya, kuko bafise ihitamo ryiwe, kandi uwo muhungu afise yahisemo aramushingira intahe, bagakuzanya bagahanurana, uri kurumviriza bakaganira cyane iby'urugo kuruta kuganira iby'ubuhumbu. Ukazokumva umusore aje kukuresha akuganirira iby'umubiri, ibyo ku mubiri wawe, akubwira ngo wakuze, agukorako, akora ku munwa, akagukora ku matama no ku mazuru no ku matwi, akagukora ku ngingo zawe, ube hange. Uwo musore umube ko hange, ahubwo si ugufite so kwiyumvira ko kuri so wiyumvira kazoza kawe keza, ahubwo akeneye kukumenesha. Uriko urumviriza iyo dusoma mu ndirimbo turabona amajambo y'umukwe n'umugeni avuga ngo mukunzi wanje uzunzigamira uruzabibu. Mukobwa ufise uruzabibu, kandi urwo ruzabibu rugereranywa n'umurima w'inzahabu, urarubera hange. Kandi urwo ruzabibu rwawe ufise rugereranywa n'umurima w'inzahabu, nibwo basore baza birukira bakubona mw'ivyiza, bakenera uwo murima wawe nutaba amaso ngo uzitirire. Hariho aho bavuga ngo imbwebwe ngo tuzitire uruzabibu rwacu, imbwebwe ntizigwinjiremwo ngo zonone imicungwe yacu. Rero iyo micungwe urayizigama kuko irasosa, kandi ibigomba kuyinunuza ni byinshi. Wizigame uruzabibu rwawe uruzitire, nturekure imbwebwe ngo zigwinjiremwo, kuko niba zirekura zikinjira mu ruzabibu zizorutakanga. Ko turajana zimaze kurutakanga, kubera imbwebwe zizoba zarutakanze, uruzabibu rwawe ruzogenda ruraduma k'urusazi. Uramaze kubona urusazi ukuntu ruduma rugende ruraduma k'urusazi. Uraba amaso uzigama uruzabibu kugira ngo nturekurire imbwebwe ngo zirutakange. Abakobwa Imana yarabagiriye neza, barakurura. Iyo abasore babaraba barabakurura, by'ukuri murabakurura. Abakobwa rero binengesere, urabe mu myambarire, urabe mu nyifato. Wa mukobwa uri kuradukurikirana kuri Eliona TV, utonone igikundiro cyawe. Ko turajana Imana yabateretseho kugira ngo muzogire
kazoza, yabashyizeho ngo muzogire kazoza kandi muzogire aho mushitse muri kazoza. Rero ivyo byose ntuzobishikako nutizigama ngo wifate neza uko bibereye, wirinde ivyo ntuzobishikako, nukuri ntuzobishikako. Kandi mwibuke ko by'ukuri tudahendanye abakobwa baremwe n'Imana, mugabo singomba kubatyoza, ariko mwibuke ko ikiringo ciwe c'umukobwa n'ikiringo c'umuhungu ivyo biringo ntibisa. Umuhungu naho yoba ari umugabo arashobora kuva ngaha akaja ahandi akaboneka nk'umusore, mugo umukobwa biragora. Uyu munsi niho mbona bariko baragira ibintu vyo guhindura bigoye bisigaye bizazanye. Mugana ngo nakubwire ngo wizigame kugira ngo ejo hawe heza ejo hawe hazobe heza. Ivyo byose uzobihabwa no kugira nuko wizigamye. Nagoma ndakubwire ko impamvu mwirukirwa by'ukuri ntimugire ngo nikindi, oya nuko hari impamvu abahungu babirukako, hari impamvu umuhungu akwiruka ko wa mukobwa. Ntuze wijajare ngo n'umujama n'umugenzi, mugabo afise impamvu, ariko hamwe iyo mpamvu yovaho ntiyosubira kukwirukako. Akarorero uzorabe ubone ibintu byononekaye, ubundi mu minsi heze naho umukobwa mwamuhurirako muri abahungu babiri canke batatu amaze kubaka yarizigamye. Mu gihe yizigamye muri abo batatu atawononye ngo akore ku ruzabibu ngo amene uruzitiro yonone uruzabibu muri abo batatu, igihe atawamenye uruzitiro ngo yonone uruzabibu rw'uwo mukobwa, uwo mukobwa akaba yarizigamye mugabo yahuriweko n'abahungu batatu. Akagera igihe yubaka, babahungu bose ntibasubira kumukurikira kubera iki? Ntaco bamuronderako, ntaco yabatwaye, nabo ntaco bamutwaye. Mugabo igihe wahirariye ukamena ibanga, kirya kintu wakoranye n'urya muhungu, ijya mpwemu yabakoreyemwo muri babiri, wagiye kubaka uyisiga kuri uriya muhungu, izoza ikurondera naho uzoba wubatse ize kugusambuza, kuko hari ikintu wasize ubivye inyuma uja kubaka urundi rugo, mugabo hari urwo wari waratanguye. Ruriya rugo rero wasize wubatse hariya niruhera ruzogukurikirana kugeza rugusambuje ruriya ururuka gutahirwa n'urundi rugo rurino. Rero ni muri Gehinomu, gusha mu muriro. Mwokwizigama bigeme munyumviriza, mukazigama imizabibu yanyu, mukazigama imirima yanyu, kuko niryo teka ryawe mwigeme, niryo teka ryawe. Uze wizigame, wirinde gukogwako, kuko nta mwigeme akogwako hatageze. Uze wirinde gukogwako, niyo neza yawe, niryo kazoza kawe, nibwo buntu bwawe. Igituma abakobwa batavuga ukuri no guteganisha, bavyita guteganisha. Umukobwa arateganisha kuko arashobora kureshwa nkuko twabivuze, akareshwa n'abahungu batatu. Mugabo abahungu batatu hakabaho umuhungu wa mbere afise ibintu, amafaranga, ariko kandi naho afise amahera wa mukobwa agakunda amahera afise, muga ntakunda uwo afise. Agakunda amafaranga ntakunde mwene amahera. Ko turajana hakaca haza uwundi muhungu agira kabiri, akaba umuhungu yize, ariko urumviriza afise amashure mugabo atagira amafaranga. Akaca akunda amashure y'uwo muhungu mugabo ntakunde mwene amashure. Hakaca haza uwundi muhungu atize atagira n'amahera mugabo avuga ukuri. Wa mukobwa akaca akunda uwo muhungu naho atize mugabo akamwankako atagira amahera n'amashure. Rero muri abo bahungu batatu uwo mukobwa atateganisha kwavuga ati uyu niyampusha nzoja kuri uyu, nkuriyo w'amafaranga nkugira ngo amufinance ashobore kumuronsa ivyo ashaka, mugabo atamukunda. Rero abakobwa benshi aho hantu barahihendera, bagasanga bariko barabesha bakorera mu binyoma, ugasanga ariko arateganisha akareshwa n'abahungu barenga babiri batatu, kubera bafise ivyo akeneye muri abo. Aho naho abakobwa bohiyubara bakahirinda. Nimba yahisemwo ukenye nahitemwo uyo kuko ari umutima wiwe washimye. Nimba yakunze amafaranga nahitemwayo kuko ari umutima wiwe washimye. Nimba yakunze amashure nahitemwayo kuko ari umutima wiwe washimye. Ariko amenye ko imbere muri ayo mahitamwo yose azotanga inyungu, imbere arico azobona bivanye n'ihitamwo rimwe muri ayo yagize. Akajambo notekerera abigeme bari muri izo nzira nuko bokwigenga ubuntu bakiyumvira, kuko nabo bariyumvira. Naho abakobwa kubisanzwe abakobwa haje ntibagira urukundo, abakobwa ntibagira urukundo, burya abahungu nibo bakunda, mugo umukobwa ntagira urukundo. Gusa umukobwa ikintu afise arakira, muga ntagira urukundo, yakira ivyo umuhaye.
muri kamere z'abakobwa bagizwe no kwakira mugabo nta rukundo bafise, ariko urukundo rufiswe n'abahungu. Umuhungu nico gituma yiyumvira kuresha akadepoza kandidatire yiwe ku mukobwa, umukobwa akemera canke agahakana, mugabo umuhungu wewe aba yadepoje. Rero abakobwa bo barakira gusa. Ikintu nobahanura rero nuko boja ahantu ho kwiyumvira igihe bafashe ingingo y'amahitamwo, bakiyumvira ntibajyane inyabahururu, kuko ndakunda kubabazwa n'abakobwa, kuko umukobwa iyo yahisemwo nabi, urumva ndakunda kubabona, hari abonzi mpora mbona ugasanga ahetse umwana, urumva umwana wigengesere utajyana naco ugishira ku mutima, kuko niba bishira ku mutima ivyo bakubwira uzova usanga biriko ugeze ahantu bikononera. Rero ngoma ndaguhanura, ndagwimpanuro ya kivyeyi kugira ngo wigengesere, wirinde. Ndazi ko abahungu bafise amajambo asosa aryoshe, ntujane nayo, bayakubwire wumvisha amatwi, mugabo ntibigutesha intumbero yawe. Iyo uriko uraja uraba imbere, kuko namwe muragira imbere abakobwa, uraba imbere iyo ugomba gushika urafise uharanse ko rero uhavize uhabandanye. Wirinde ibigusamaza byo mu mbavu, wirinde aya majwi yo mu mbavu abakoresha kugira ngo mwiza ufise iki uteye ukuno. Ivyo bintu bigendemo buhoro, uvyirinde kugira ngo uzogire ejo hawe haza, maze nawe uzoshinga intahe uyishingire abagenzi, ababanyi, inshuti n'umuryango ndetse nabo wavyaye, ubabwira uti burya mwana, kuko inyifato wifata wewe wa mukobwa umenye ko ni wavyara umwana, kubera umwana uzomuvyaye ari amaraso yawe, inyifato wifashe azoyihitana muri wewe, ibe mbi canke ibe nziza. Rero umenye ko ivyo uriko urabiba uyu munsi uzovyimbura ejo.